Essa rama tuzitureka kwibeshera iyo wakoze ikintu ukivuga dore mama yanditse mologo ntabwo yanditse berisimo acaza mesho zirishaka. Let's go the next. Ngo ntiyadekonye habe namba yasheshe ifa amazi ari kumbabura. Kwigenekerezo rya 14 kuri Place de l'Independance niho byose byatanguye, aho mugu bivuga ko wasambutse muga bikiguma mu mpisho ari we Love Muzika wari kuri stage. DJ FERNANDO hitmaker wa Bellissima yagira ati abantu mukoze ikintu mwe mukivuga ariko kwibeshera si vyiza. Uyu mumama yanditse mologo ntiyanditse Bellissima. Ni gute yari kwandika indirimbo y'umugore wanje? Aho igiteramo kiba gihinduye ishusho, bamwe mu bari aho barajomararirwa na cyane cyane abazi story iyo ndirimbo twe tutazi. KADIE KAY vyemezwe gushika muri ano mango ko ari we yayanditse ari kumwe na DJ Zenobino wa Runtown DJs baba barasetse maze babandanya bitambira. Yamara KADIE KAY nyuma yo kurengegwa ntiyabandanije igiteramo cyari cyamuzanye, yahise ataha. Abamwegereye imbere yuko ava muri ico kibanza bavuga ko yarajumarariwe nibibaye kuko yasa nko wishimiye performance nziza y'abo basore muga bikamugaruka. Sinogaruka kuri byinshi byagiye birahaba, mwarabibonye muciye kuri za mukubito n'ahandi hariya ko ba Starboy the Sheep, mwaragiye murabona performance ya We Love Muzika, mwarabonye n'ibindi bigiye bitandukanye ku byavugiye kuri stage. Ariko kandi hari bimwe mu byabandanije biba inyuma yuko KADIE KAY yaciye arondegwa na Juste Gairi w'umukubito arabazwa ku bijanye n'ibyo byari byabaye. Muribuka neza na neza muri media tour ya mologo n'ibindi bikurikira amajambo yagiye aravugwa ku ndirimbo ndetse no mu mama biboneka yuko akuze, ariko kandi byaje gutangaza benshi kuko mu mama yahavuye ashigikirwa n'abagiye batandukanye bivanye nuko angana hamakaza kwandika indirimbo nkijya igafata ikibanza kidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura. None ko hari byinshi byariko biravugwa ku mugwi We Love Muzika, ko hari vyavuzwe kuri DB Music hariya kwa Dom Brighter asanzwe ari we yarahagarariye bano basore, ariko mu nyuma navyo bikaza kurangira nabi. Ko hari byinshi byagiye biravugwa ariko bikavugirwa mu tungonongono, wibaza yuko biriko bifata indi intera imeze gute? Ndakwibutse neza yuko Dom Brighter yakoze ikiganiro aho yemeza akemeza agasubira akavuga yuko amakosa atari gwiwe ahubwo yarengukijwe mu butungane we yagiye kwitaba, ariko kandi abamurengukije ntibitaba. Ibyo byaragiye birahaba aho hagiye haraboneka imodoka. Fernando yemeza yuko imodoka yiwe yagize ikibazo, ariko bamwe bakazana imodoka yiwe niyo modoka ya postinze bakemeza ko atari imodoka yiwe, ariko kandi udukino canke kamwe mu dukino twashatse kwerekanwa nta numwe yamenye ivyo ari byo. None kumenga uno munsi byazanye irindi shusho byifashe gute? Nikaze cyane hano kuri The Real TV Show. Ivyakurikiye bimeze kuno. Inyuma yuko hakuzwe ikiganiro hariya kuri umukubito hakavugwa amajambo agiye atandukanye, hagarutse bamwe muri commentaire arizo nashimye kugarukako, naho bamwe bariko baremeza yuko uno musore ari kararenganywa, abandi nabo bakagira bati uyu muvyeyi ahubwo nayisanganira award ni yake agashimwe Fernando bagaho no muvyeyi, kuko bamwe bati nibaza kuri Bellissima ndetse na mologo tuzohamagara KADIE KAY hamwe na Melanin Boy canke Gusto abari bo baza go performing. Ivyo nimwe mu bintu byanteye amakenga, ndavuga nti musore ntagiye gutakarizwa carrière kubera ko bimwe muri ko birahaba. Sindi ku ruhande rucanke ruriya, ariko reka ndagusomera ibyanditswe hano muri commentaire na bano bagiye baravugwa cyane cyane bano ba celebrities bagiye barandika. Nelly Nat yagize ati nari narabivuze benshi murantuka ubu muravyiboneye. Harabaciye baza ko mwishura bagira bati wewe burya urerekwa tube twumviriza ivyo uvuga hama turindire tubone. Uwundi yagize ati we burya uri satellite. Awundi nawe yagize ati nuko uri sutwa na yubundi amakuru urayamenya. Uwundi ati wowe uvuga ukuri Nelly, wewe uri umuntu wanje sana, nta kintu cawe mpinga sha ntiwamuziza ubusa, wari wabonye uko ameze. Bellissima kuri stage tuzohora tuvuga tuti dukeneye KADIE KAY na Gusto na mologo, hama muvyeyi uratesta muri studio uzosanga ukaze. Awundi nawe yagize ati kori neza wirenganiresha ivyo ntibizotume ukora inabi KADIE KAY we love you.
ariko kandi urabizi yuko bamwe bagiye baravuga bati dukeneye Ibreeze canke One Way kugira ngo aze atanga ukuri. Byabandanije gute? Juste Gael ntiyatevye mwa kino gi arashushe cyane, yaciye azana una muhinyanyozi amaze gukora ama hit song y'abano basore menshi cyane. Ariko kandi muri commentaire y'ivyo yavuze ko bidaciye kubiri n'ivyo umupfasoni KADIE KAY yavuze, bamwe baciye bagenda barakomanta bagira bati Fernando ntiyadekonye, yasheshe ifu amazi ari kumbabura, arakwiye guhanurwa gahinduka. Urakoze sha Ibreeze kuduha umuco, thanks sana Juste Gael. Nkaba ndamenye ko DJ Fernando atandera fise, merci beaucoup Juste Gael, ntutevya kweri kuduha umuco. Ariko kandi ntivyigeze bihereraho, imbere yuko hakorwa ico kiganiro hari bimwe mu bindi vyagiye biravugwa hano ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno yitwa Jisho Renz, aho benshi bamuzi ku muntu yagiye arafata ama insolite y'abaririmbyi batandukanye, yabagiye barakoreshwa ibiganiro ku maceno atandukanye, aho usanga bagenda barakasura canke bagenda baradekona mu ndome, bagenda baravuga, ugasanga yafatanije yakoze ibintu bidasanzwe, aho benshi babonetse nk'ababikunze yaba baririmbyi ndetse byanadugije amaceno menshi. Nawe yagize ati mwene wacu DJ Fernando uticunze neza mu myaka mikuzo buvugiriza Melanin Boy, imwe mu byo ntipfuza. Ariko kandi habandanije haboneka ama commentaire adasanzwe hano ku rubuga rwa YouTube inyuma y'ikiganiro cyakozwe na Juste Gael, aho yahaye ikiganiro uno mudamu canke uno mama yanditse mologo. Ariko kandi kugeza muri ano mango nkuko vari vyerekana niwe agifise ikarata nk'uwanditse Bellissima. Commentaire kurikira yatangaje ni yande. Ino post ubwo ndiko ndayigusomera canke ino nkuru ubwo ndiko ndayigusomera haciye imisi ibiri. Uno yitwa FIZZO, aho ubona yuko ari urubuga rwiwe exactement rufise na kakandi kerekana yuko ari chaîne officielle y'umuririmbyi. Yagize ati un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. FIZZO yavyemeje. Ariko kandi bamwe baciye bagira bati FIZZO none kwakuze ntiyemeye ko yandikiwe, ariko kibuka yuko hari imyaka myinshi cyane havuzwe kwandikirwa kwa FIZZO, ariko kandi bikaboneka yuko atagiye arahuza na bamwe bagenda baravuga yuko yandikiwe. Mbega nkuko byagiye biravugwa na bamwe, uno musore arashobora gutakaza credibility canke arashobora gutakaza fan base nkuko byagiye biraboneka. Bamwe bati arikazira kubera ko ari karaba hiti, navyo akaba atari ibintu bitesa cyane kuko Uburundi biragoye kugira ngo butere imbere. Mbega ibyabaye kuri KADIE KAY na Fernando byari bikwiye kuhaba mwa kino gihe? Ibyakurikiye nibikerekana gusomere bimwe mu bintu byanditswe nuno yitwa Landry SB, asanzwe ari we yazanye bano basore mu gakino, canke abenshi twagiye turabona bano basore mu gakino biciye kuri uno musore canke kuri uno mupapa ari we Landry SB abicishije ku rubuga ubwo Dumbrighter wa DB Music yarahejeje kuvuga, ariko kandi ntiyakoresha imvugo iza kucafuza aha canke hari, ariko mu byo yavuze urona yuko haboneka yuko ari uruhande rutigeze rushimishwa n'urundi ruhande, gutyo birangira umugwi Love Muzika usa nk'uriko urazamwa amatati. Mbega Landry SB byabonetse cyane nka twebwe dusanzwe tumenyesha makuru ari we yazanye bano basore ubwo yagomba kumanaginga Dramati, ariko bikarangira Dramati we agiye muri Bantu Boy. Landry SB yanditse agira uko même si we love muzika yasambutse, ariko uyu burya azoshika kure. Gusto Melanin Boy mu byo Dumbrighter atavuze canke adomeko agatoki, umugwi wasambuwe na jalousie. Courage Gusto, ejo ni heza, discipline mu byo ukora. Landry SB yabishize kuri stati ubwo yapostinga isanamu ryaje kuboneka muri clip ya Isezerano mwa kino gihe iriko irabikora neza. Mbega by'ukuri byari bikwiye yuko umwanditsi ahabwa credit? Mbega kuba yarandikiwe ryari kosa canke kuba bigeze aho bigeze byari bikwiye kuhagera, canke twari dukwiye gukorera mu bumwe kugira ngo abanditsi nibo bandanye binyegeza babandanye baboneka? Ikibazo nagize ni mbega by'ukuri birashoboka yuko mu Burundi hoza abanditsi indirimbo zikaba hiti hanyuma ntitubone amajambo agenda arahaboneka mabi acavuzanya? Nimba KADIE KAY na DJ Fernando bafise icuka kitari ciza, cyo bagitanguye ubu ku buryo Fernando yakizanye mu giteramo nkuko KADIE KAY avuga ati kweri yarishwe jewe yanzanyemwo gute? Reka turindire ibikurikira, ariko kimwe mu byo nifuza nuko jewe ku bwanje ku cyumviro cy'iwanje nibaza yuko bitari bikwiye gushika hano. Ariko kandi wewe intererano yawe ni yihe inyuma y'amajambo yagiye araboneka? Ndakwibutse yuko mu bantu bafise ukuri gutangaje kuko yabanye na bano bantu bose ku mpande zose ari DJ Zenobino wa Runtown DJs. Ibikurikira I'm not here.
Eka